yaga twubake, ikiganiro cy'ingo n'imiryango hamwe n'abitegurira kubaka, mugishyikirizwa na Glorious Kagayo. Amahoro banywanyi bayaga twubake. Turanezerewe ko twongeye kuronka akanya ko kubaramutsa no kubabaza ko aho iwanyu ari amahoro, kuko aribyo twizeye. Turizeye ko kuva umwaka 2023 imiryango myinshi muriko murabona ubunini bw'Imana mu buzima bwanyu. Hari byinshi tugiye turaraba amatemonyaje bamwe muri mwebwe muduha, tugiye turaraba usanga Imana iri kwirakora mu buryo budasanzwe. umwaka udasanzwe, umwaka Imana yihagurukiye kugira ngo ibandanye gutabara imiryango. Turashima rero ibikorwa byinshi Imana iri kwirakora. Turafise abagenzi, imisore n'inkumi, bahora ari imisore n'inkumi bubatse. Turafise intahe zaba Imana iri kwiragirira neza mu bubatse. Hari abari baragwaye indwara zikomeye bakize, hariho abaronse ibonzo bari bamaze imyaka batagira umwana. Ivyo byose ni ibintu bidasanzwe Imana iri kwirakora. Turabandanya rero na ya ntahe mumaze igihe mwumviriza y'umuvukanyi wacu umushingantahe Jean Pierre Rukundo. Muzi ko aba Vancouver, hanyuma naje turiko turaganira ndi Glorious Kagayo, nk'abandi hano Ottawa. Twese turi muri Canada, mugabo dufite binini bitandukanije, ikirere kinini, ariko nagomba tubashikirize igice gikurikira icyo mwakurikiye mu ndwi iheze. Rero abagikurikiye mwarumvise ko tugeze aho Jean Pierre ari umusore w'imyaka 24 ariho yatanguye guhura n'umuryango wiwe. Twashaka tudatevye tumuramutse, hanyuma mukanyiraza kutubandaniriza ibyakurikiye. Amahoro neza Jean Pierre. Amahoro madamu, amahoro ku bariko badukwikirana. Ego murakomeye none aho Vancouver? Turakomeye, hariko haramera neza nkuko ubizi muri iyi minsi abari amaneje menshi, mbwa twe ntayo, mugabo hariko harasa neza gusumba. Ego ni byiza cyane, nuko byagenda bimera neza mu kirere no mu buzima bwa misi yose. Abantu bakagira ko biriko biramera neza. Hanyuma rero Jean Pierre, twashaka kubandanye tuganirira abanywanyi bacu. Urazi ko tumaze iminsi kurikira intahe yawe, wahisemwo kubwira abantu amateka yawe, kandi nagira nkumenyeshe ko abantu benshi cyane ikiganiro kiriko kirabafasha. Kumbure hariho abagira ati burya si jewe jenyene, hari naho kumbure hariho abavutse nkawe, hariho abagize igihe novuga nticyo kuba mu bunyakamwe no kuvuga kutabana n'ababyeyi. Yagira ati nanje mama sinaronse ngenda mwikumbagaza ko, nanje sinigeze mbona data tujana ngo mpagafanta nsanye igisure ciwe. Ni benshi bisanzemwo muri iyo ntahe turavuga. Rero twari duheruka utubwira uti imyaka 24 niho nahura n'umuryango, niho namenye umuryango. Twashaka kuheraho nyene Jean Pierre. Ndibuka ko ndakubaza nti uheje kumbwira ko igihe ukwita ijisho rya mbere so mwaragwanye mu nda, ndakubaza nti wiyumvise gute uguye mu nda iso, ni ukuvuga amaraso yawe wakubyaye
inyishu nibuka wampaye umenga nta gitsika cyinshi wumvise icyo gihe noba nihenze ga Jean Pierre kubera urumva ego nticari cinshi mbwa kameme harimo panique kubera ni evenement ikomeye mu buzima mugabo aussi umuntu aradevelopa mécanisme de protection kuko hari ukuntu umuntu abaziti ibi bintu nibitagenda uko navyifuza ifoko ntaza kubabara ngo nturike rero je nari nizeye yuko nzobimenya neza ko byagenze neza muri relation tuzogiranira rero muri uwo mwanya harimwo ukumva nyene kuryohewe mugabo kutarashika kuri point wovuga ati aha ni sawa kuko ubuziti arashobora kuvuga ego mugabo mu bikurikira ugasanga nta kibaye nta migenderanire aho bivuga yuko abari ibintu bisanzwe ni benshi bemera abana mugabo ntiyabe imigenderanire rero ko naba mvuga n'ibi birashoboka naragerageza gushiramwo limite nubwo nabanezerewe naho mvuga nti nari nezerewe mugabo harimo limite kuko wavuga uti ntawe ubizi reka turindire nariko ndibaza ubu abanywanyi barakeneye kumva rero idakikurikira wamenya ati bwa bundi mu myaka ya kera inkuru nari naronse sinari ko data ashobora kuba ariho wari ufite ibibazo byinshi ubu rero wabonye ko ariho hakurikiriye iki bikuru by'uko ubonye ngo sikiri wa muhungu nakuriye mu ikambi ndetse na marume hanini ariko ndabonye ko hari habo tuvukana mbega abo muvukana nyene ndako wari wasubiye ko byasi bitangura aho mutangura ku mweka kuza murahura mugasangira ibyayi byakunguye iki mu myaka yakurikiye mugabo ngarutse aho hariho nari mpejeje kubwira nti narabibona narabona ari ndyohewe mugabo apana kuri point uvuga nti byari bikaze ubwo nyene icanezereye ubwo nyene tukibonana nuko duhejeje kwakirwa amajambo tusa yaciye asaba ko tujana ati turashaka kujana mu nyuma turamutahana hama baca baranshira mu muduga baca banjana ahantu mu muhana w'inshuti aho nasanze abantu benshi hama ababwira ngo turamuzanye ivyo sama plus kuko ni akeye ego aho rero natangwe kuvuga nti ko n'abandi bantu babibonye aha twagiye hanyuma nk'uko rero umuntu aba abizi mu mutima hari umuntu ashobora kwibaza ati uyu mwana w'umuhungu yobaje kurondera ibyo atorana ubwa mbere ho nari nkuze nta mashuri nari nkeneye tuvuge ngo ari muri primaire no kumukuza oya hanyuma no muri jewe nari namaze kwinstara umutima ko sico kinjanye je nshaka ubucuti shaka umuryango rero umva ibyo nashaka byaba ariko biraba rero aho numva ndanezerewe ikindi kinini canezereye nuko haheze iminsi narumvise telefone impamagara kuko bari bamenye ahantu nakora ikiraka muri ndi umunyeshuri muri ete hanyuma uwo muntu bari bazinanye hama kandi haraheze amezi angahe inkuru imaze kugenda ari nyinshi hama nza numva abantu bampamagaye barambwira amazina ndayamenya kuko bari bamaze kumbwira ati abo mvukana n'uyu bitwa uku n'uku hanyuma barambwira ati twashaka kuza kukuraba baca baza bansanga ku kazi ari babiri baravuga ati nta guharira kabisa hanyuma umva deja niyose ni ijambo ryiza ego cyane tuca turatemberana gatonya muri ville 17h hanyuma ndataha mugabo urumva ko evolution ni nziza si hahandi umuntu akurengana ngo ntakuramutse cyangwa adashaka kumenya iby'iwawe bakambaza bite urakomeye wabaye he wahora he wabaho gute urumva
ibibazo byiza cyane rero numva umunezero rero ngaho rero niho waba mwinshi kuko uvuga uti ndaronse inshuti kandi nazo turiko turaganira kuri icyo gikenewe. Yego. Hanyuma uko iminsi rero yagenda niko naza ndahura n'umwe kuko bose ntitwabonaniye rimwe. Yego. Ariko uwo twahura wese nta n'umwe yigeze anyereka amigitsure cyangwa amvugisha nabi. Ni naco abo nabo kuri papa wawe uri kuravuga. Abo nabo kuri papa niko ndavuga. Yego. Kuko ubu turi ko tuvuga ikote ya papa ko ya mama twarayihejeje baba bari ngaho tuba tuzinanye. Yego cyane. Hanyuma rero uko iminsi igenda umwe ndamumenya ariko iciza no kubwira nuko nta wigeze antera igitsure. Yego. Kuko sinamenya uko bariko barabifata. Ese biriko bigenda neza. Ariko bigenda neza bitagenda neza ndabona yuko umwe wese tubonana kandi tuganira neza. Ico carampumuriza kandi kikanezera. No kugira yuko rero uko iminsi yagenda niko ubucuti bwakomera, ubugenzi bwakomera, tutangura no gukorana ibintu mu buzima. Ntubazi yuko jewe nsanzwe mfotora ama mariage ukasema ati twaronse ikiraka. Urana iyo wungutse abantu uba wungutse n'ibindi. Hajya bavuga ngo ibintu n'abantu ni ibintu n'abantu. Urumva nsanga hari abo twahora dukina n'imipira, hari abo twari tuzinanye muri ca gisirikare n'aba ni benshi babaye amacuti abo twahora tuzinanye bisanzwe. Umva umuryango kuri jewe ucuba munini uraguka cyane. Yego. Hanyuma muri uko kwaguka rero niko uronkamwo n'abakuzi bari basanzwe bakuzi. Yego. Hama kubera bicage nakubwira nti umuntu abafise ukuntu ameze kugira uradevelopa ama mechanisme yo kubaho mu gihe uri muri iyo situation. Yego. Rero nta raporo novuga mbi bari bamfise ko bari gutanga mu muryango kuko bari basanzwe banze imbere. Yego. Hama turabandanya n'imyaka irahaca. Habaye imanza nkagenda haragiraho rero nanje muri jewe mvuga nti okay ubu ibintu biratunganye. Ubu naho noronka umufasha no mubwiza ukuri n'abana tuzobyara bakaba bafise tantine wa hariya oncle wa hariya mugabo bakaba bazi ibintu ko bimeze kuko ikintu nabonye iyo kitabaye ikintu gihishije kiba ikintu kiri normal. Yego. Abantu turakunda guhisha ibintu byinshi ugasanga twabihaye iyindi nzira bibaye na bibi. Yego. Mugabo iyo umuntu mubwije ukuri ni ubuzima tubamwo ukuri kurakiza. Ibyo barabizi abantu benshi. Rero je ntabwo nabesha ngo ibi nibi navuga nti n'abagenzi barambaza ati bitwumva nibijyara abantu twagendana ugasanga twariganye n'abagenzi muganye nagacambwira ngo hewe ngo sinarinzi kuri uyu wacu. Yego. Nk'uwo mugenzi akamaza ngo uri wacu gute none nibyo bimenyekanye vuba nkaca namwe explica bigaca ibintu bisanzwe. Yego. Mu nyuma rero niho rero navuga nti reka rero ntangure kurondera umufasha. Yego cyane. Uwo mufasha ndamuronka ndamubereka baranezerwa. Wanashaka ibintu byinshi byose barabimfasha. Yego. Vraiment ibintu byagenze neza ku rubanza barakwitaba. Turagenda gukwa baraza barahaba turakora imigigwa yose ibaho. Ikintu cyahatswe no kugorana kuri kote yiwanje ni wa mutama yandera kwemera ko uwundi muntu aza mu buzima bwanje bivuye kuri we. Yashaka kukugumana. Yatinya ko bokugira nabi. No wumva deja haje urubanza niho nabonye ko bikomeye. Haje urubanza we yavuga ati sinanirwa n'umurizi. Ibyo niryo jambo yavuze. Ati je narakureze ndagukwera. Yego. Ubundi nawe ati je nshaka iyo nanje kuko je mu buzima bwawe sinabaye mu buzima bwiwe sinabayemwo. Ari papa wawe. Ati je nanje nashaka yuko ico gikorwa mwokimpa.
nkagikora nkaho noba ndiko ndasaba imbabazi. oya sinzi mugabo yavuga ati je nzoza n'umuhungu wanje naravyemeye nzovuga ijambo byose nzomusohora nk'umuhungu wanje. hanyuma uwundi nawe ati oya nije mbikora wewe uzoza nk'umushitsi. urumva ni question yo kuvuga ati nuwanje gusumba wewe uravyumva. none wewe haho wabyumva gute? no jewe urumva muri uwo mwanya kwera ivyo vyatuma haca haba imigenderanire mibi. jewe ico naciye mvugisha uwandeze tuzinanye nshobora kuexplica. ndamubwira nti urazi ivyo wankoreye vyinshi, urazi ivyo twabanyemo ko twabanye muri vyinshi cane birengeye n'ubuzima tubonesha amaso. none wibaza yuko ivyo bintu bifutika? none ko naronse inshuti nshasha le fait que ibintu bidaca bigenda ukuje ndiko ndabigusaba ngo bireke ubareke baze nukuvuga ko ubasubije inyuma mu bundi buryo. rero reka aze nawe agize icyo akora ko wumva nagishaka. kuko ibikorwa by'urubanza ni byinshi. rero ndabigusabye bisa biramugora kumva. urabona sosiyete z'iwacu mugabo hakaba uwundi mukuze wiwe mugabo akuze bangana twabyaze aciragenda arabimwumvisha gusumba jewe ko ndi umwana aranavyumva. hanyuma urubanza rubona kuba hanyuma baraza rumeze neza urubanza rwiza cyane. reka mbwira abantu ikintu bataba bazi, si benshi babizi kuko n'ibintu byabaye mu mwanya muto. aho hari muri 2001 urumva ko haheze imyaka 5. kubera je twabonye muri 1996 je ntangira urubanza muri 2001 imyaka indwi ahubwo. hanyuma rero umva iyo mu myaka iyo ndwi yose yari amahoro vraiment byari bimeze neza. mugabo urumva byose byabereye Bujumbura nta na hamwe nigeze nja, byose byabereye Bujumbura byari sawa. hama uwo mu papa araza barakwa byose bigenda neza gose, inshuti zirashawaduka gose, ndaronka abanshigikira benshi. icyo nagira mvuge nuko malheureusement niko bimeze. iyo mariage yamaze amezi 10. yamaze amezi 10 twarakoye byose bigenda neza. hama kuri mariage ico gihe dans les années 2001 byari bigoye yuko uwarongoye ahaguruka akavuga ijambo, no munsi barabikora. hama je nkumva mu mutima ashaka gushimira cyane uwandeze ari we nyokorome. kuko nabona umenga asa n'uwanyitse gatonya. kandi naje narumva ko nshaka kumushimira bose bumva kumuha iryo teka. niho rero nasaba babicitwe bakampa ijambo. hama ndahaguruka ndavuga nti niba mumbona mpagaze aha byose ndabikesha ujya mutama mubona yicaye muri kajya gapusipusi. nagira nsabe mu mukomera amashi. kuko nuno munsi na plaque yanje y'umuduga yanditse ku izina ryiwe. nuno munsi nyene ubu turiko turavugana plaque y'umuduga mfise yanditse ku izina ryiwe. kukubwira ko ndamukunda gose. hanyuma aho kwari kugira ngo ndamwumvishe ko ndamukunda, yankiye tudagira ntagire ubwo. kandi n'abantu bari babizi kuko hari abantu benshi baje mu rubanza kuri kote yiwanje ya kera babonye uwo mupapa uwo munsi nyene bagatangara ati ewe wari ufise papa ntego. hama rero ruraba bigenda neza. ngarutse rero amezi 10 après bica biragorana.
ntibyagenda uko umuntu aba abyifuza, Imana nayo ibifise ukundi bibona. yego hanyuma uwo muntu aritaba Imana, ikibondo barajana. mpore Jean Pierre. Urumva aho yari muri 2002, urumva narongoye mu vers la fin 2001 2002, n'umwaka tutarawukwiza. Aho naho nahigiye ibintu byinshi, nahaboneye ibintu byinshi cyane, byinshi rwose birengeye n'ibyo tubonesha amaso. Hanyuma aho noneho nabonye rero ko mfise umuryango kandi ninjiye mu miryango. Mu gihe c'umubabaro kenshi umuntu urabona uwo ari we. Abantu barashwa badutse nabo ntarinzi kuri kote y'umuryango mushasha naronse. Baramfata mu mugongo bimwe bikomeye, baramba hafi. Apana kumba hafi muri urwo rubanza gusa. Nk'umwe muri bo akaza akantora akanjana nko muri patisserie, akampa impanuro, uwundi munsi gutyo. Vraiment aho ndumva nti narashitse, birananezera. Hamashaka malheureux, bon, hari igihe ibintu nk'ibyo bishika kugira bikwereke ko utari wenyene muri uwo muryango. Rero ivyo nabyo nubwo nari mbabaye naranezerewe. Hama rero mu nyuma turabandanya imigenderanire imeze neza. Birangora kwiyakira, ndadeprima, ndonda, ndahera. Muri icyo gihe ngene uheruka gutakara? Ego ntakiri muto, muri do 30 ans. Warongora iki myaka ingahe Jean? Nyanza ko nari 28 urumva nifata 96 wari ufite 24 hama ndongora 2001. 30 quelque chose. Hanyuma okay, bana ndaja hasi rwose, hasi cyane ku buryo nabona ko binagoye, nkeneye niba nzosubira nzoraba uwundi mu mama byansingene byagoye nawe ntumbaza kumva ko atari huri mugabo barampagarara iruhande umwe cyangwa bose, urumva ku makote yose vraiment. Kandi ico gihe abantu benshi baranamenye ibyabaye. Jean Pierre, oui, tugeze ku minota myinshi cyane, ikiganiro cyarenze. Kuko ndibaza ko ubwo buzima, ahubwo buzima bwa uno munsi ikintu abantu bumvise ni ubuzima bwakurikiye maze guhura n'umuryango. N'ingene waciye ubona ko bikugurura imiryango. N'ingene kandi wagize mariage. Hanyuma nibaza ko mu ndwiza tuzosubiramo neza tuvuga icyo kintu cyagufikiye cyo gucupakara n'ibikurikira. Murakoze. Kuko ndazi ko hari ubundi buzima bwabandanije. Tugarukira ikiganiro ngaho. Kandi turashimiye by'ukuri wewe Jean Pierre, n'ukuri buryo uri kurutura ibikomere byinshi. Uko uvuga niko umuntu avuga ati umuntu yashyize ngaha yarakize, ubu ni muzima, ubu arafite ubundi buzima. Rero reka tugeze ngaha, dushimire n'abanywanyi ariko baradukurikira, tuje duvuga ibikurikira mu nyuma. Rero ndagushimiye uyu munsi, naho ubutaha mwese murumva ko Jean Pierre uno munsi ejo ariko aravuga byararenganye, bari mu bundi buzima, nibwo azokugira mu nziza. Murakoze mwese, naho ubutaha. Murakoze. Cari ikiganiro yagatwubake. Nimba hari ibyiyumviro ushaka kuduterera canke ushaka kutubaza ibibazo, twandikire kuri email ingo-n'imiryango@gmail.com. naho utaha. Yagatwubake, ikiganiro cy'ingo n'imiryango hamwe n'abitegurira kubaka, mugishikirizwa na Glorious Kagayo.